Shalom shalom abakuzi ba Roy TV bivanye naho mwerereye muri ko murankurikirana mwese reka ndabifurize amahoro y'umukiza abane namwe mwongere kandi mugubwe neza mu byo muri mwe mwese abari mu kazi akazi keza abaruhutse akaruhuko keza ni Bella Shaka rero kuri micro za Roy TV uno musi turi kwa kane no musi w'inkuru nyigisho ijambo gihumure ushaka kubugwaye ugwaje cyangwa ufise ikindi kibazo icyo cyose cyo mu buzima ndashaka ndakubwire nti n'ubuzima gusa buhindagurika ejo ni heza kandi vyose bizogenda neza igikuru nuko ufise Imana. Uno musi yo naguteguriye inkuru nyigisho iza kugusigira inyigisho ikomeye cyane. Murabizi intumbero nyamukuru y'inkuru nyigisho no gusangira ivy'ubuzima busanzwe, inyigisho z'ubuzima busanzwe kugira ngo tubeho twitwararika ubuntu, tube twitwararika ubumuntu muri buno buzima tubayemwo. Inkuru nyigisho ni umwigeme yitwa Aline. Ndabasavye abamama muri ko murankurikirana mwamaze gushika kuri video ntimubandanye mu vyanyu mufata gateye mwicare kugira ngo ino nkuru muyumvirize maze muyimare. Iyi nkuru irerekeza ku bamama muri mu mago cyangwa se abariko bitegurira kuja mu ngo. Aline rero yarakundanye n'umuhungu yitwa Emmanuel, aho bakundanye urukundo rwabo mu vy'ukuri bari bafitaniye urukundo. Ariko igihe cyose Aline yakunda uburyo Emmanuel yitaho abiwabo, ariko ntabwo yigera yifuza yuko Emmanuel yitaho abiwabo. No kuvuga Aline yakunda ko Emmanuel yitaho gusa abiwabo na Aline, ariko ntiyiteho abiwabo na Emmanuel, no kuvuga umuryango avamwo. Nuko rero Emmanuel yarafise urukundo rudasanzwe kuri Aline. Subi nyuma gato Emmanuel yari yaravyaye umwana w'umuhungu, kuvya usanga mu bujene wakubaganye ugasanga uravyaye umwana. Rero yarafise umwana w'umuhungu, aho yararerewe siwe yaramureze ariko yaramufise. Nuko rero Aline babandanya urukundo barakomeza bagira naho gutegura ivyo kubana, bategura urubanza rwa mariage. Mu vy'ukuri Aline ntabwo yifuza yuko Emmanuel yogira n'umugenzi, no kuvuga yashaka ko uwe aba we kuri Emmanuel, yashaka yuko kuri Emmanuel aba intango akaba niherezo. Ntiyifuza yuko Emmanuel agira aho bavugana bo muri famille iwabo, canke ngo Emmanuel agire abagenzi bo ku ruhande b'abagabo canke b'abasore bagenzi biwe. Yashaka we abariwe wenyene aganza umwanya wose, havuye akazi abe ari Aline gusa avuga mu mutima wa Emmanuel, avuga mu bikorwa vya Emmanuel. Niwe rero bamaze kubakana bivanye nuko Emmanuel yarakunda cyane Aline. Emmanuel yari umuntu afise amaproje menshi y'akazi, ariko Aline wewe ntabwo yakora, yari umumama wo muhira. Niho rero Emmanuel umunsi umwe yarafitaniye gahunda n'umumama w'umuboss lady, bari bafitaniye proje y'akazi bari busangire mu kugakora atakindi kintu bahuriyeko. Baca bahana rero gahunda yuko bategerezwa guhura kugira ngo yage ivyerekeye iyo proje. Aline we ubwiwe umugabo yamusigira amafaranga akwiye, eka nta kintu na kimwe yabura, ikintu cyose yifuza yarakironka. Nuko rero Aline yaragiye muri supermarket mu kaguriro aka VIP ka none kombino bisi mishasha. Nuko rero aho yari amaze gusohoka umugabo nawe bica bihurirana, yarari mu kabare ko ku ruhande yaho iyo supermarket yari iri. Aline arasohoka, agize ngo asohoke aravye ku ruhande abona umugabo wiwe ari kumwe n'undi umudamu umwiza cyane, asa n'umunyamafaranga, asa n'umudamu cyamaze gukemuka. Aline ntiyavyihanganiye, ntiyayize no kubaza ati mbega mugabo wanje bimeze gute, canke ngo abaramuse gusa bandanye ibisigaye baze kubiyagira muhira. Niho rero Aline aca arabaserukamwo, aca aringira kuri wa mugore, atangura gutuka umugabo ngwe nta misi tumaze twakanye ubutanguye kunshi nyuma n'abagore b'abamaraya abashuga ami. Ubu rero urabonye yuko kuyogendana n'ibimama bigusumba amajambo nkayo. Asharingira kuri wa mugore, umugore yari yambaye iplante zibita wig, aramukura ya wig yari yambaye mu mutwe, ahita hasi arayihonyora, ashaka kumugwanya ngo bagwane. Umugore biramucimuza cyane kuko ari umumama yibashe gose. Niho rero umugabo kuca amufata Aline arambye ati rekeza ngaho madame, ibintu kurakora ntabwo ari vyiza. Uyo mumama aca arahaguruka atora wigi yiwe, ashiramubwira ati mugabo, arambye ati Emmanuel mu vy'ukuri banza ugende ukemure ibiri mu rugo rwawe, banza kwanza ugende ukemure ikibazo mufitanye n'umugore wawe. Ndabona yuko nta n'impamvu nimwe yotuma dukora ni projet, nzara abandi bantu tuyikorana nagasaga.
umugore yagiye ababaye cyane, ariko kandi ntabwo yari kwishira mu by'umugore n'umugabo cyangwa se ashake kumugwanya Aline, oya, ahubwo we yaciye afata akayira aca aragenda. Aline arataha, umugabo arataha. Mu by'ukuri umugabo ntivyamwubatse, ariko kuko urukundo yari afitiye Aline rwinshi aravyirengagiza, aravuga ati nta kundi. Ashambwiye ati urabona ko kajya kazi ndagahomvye kubera wewe, urabona yuko kajya kazi kari kutubeshaho, hari n'ikindi kintu kari kongera kuvyo dufise, ariko vyose uravyishe, vyose byibujije. Rero tekana mpamarire ahandi hantu, kuko byose bamaze kubona kumenga umuntu ariko avugana n'umuntu n'uburaya, umuntu afise abagenzi n'uburaya, aloke atariko biba bimeze. Nuko rero mabukwe wa Aline araza kubasura, aza kubaraba muhira. Mu by'ukuri Aline wewe haje ari wabona umugabo, ntabwo yabakira neza, ntiyanabayagisha, ntamwe yabafitiye, ariko haje abiwabona Aline yabakirana igishika, yabazimana igishika. Habaye ingorane iwabo, yarihutira cyane kubibwira umugabo yuko muhira hari kibazo, kugira ngo umugabo ashobore kuba yogira icyo afashije kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko habaye ikibazo iwabo n'umugabo, umugabo akagira n'akantu na gatoya afashije, Aline byaramucumuza cyane, byaramubabaza ku buryo yumva ko kumenga karabaye, ibintu birabaye nabi. Mu by'ukuri umugabo we yari afise umutima wo gufasha impande zose, gufasha iwabo n'umugore no gufasha iwabo n'umugabo. Nuko rero Aline mabukwe yamaze kuza, mabukwe yabona ukuntu yakiriwe nabi. Mu by'ukuri hageze no gufungura, mabukwe yaronka ivyo gufungura ku mwanya umugabo ari hari, nukuvuga Emmanuel ari mu rugo, Emmanuel ari mu kazi, umugore wasanga ari mu vyiwe. Ariko mabukwe amaze kubibona acatahura umutima w'umukazana wiwe, acavuga ati je ngasi no haguma kandi sinifuza gusamburira umuhungu wanje, ati reka afata kayira ngende. Rero kuca asezera umuhungu wiwe, arambwiye ati muhungu wanje, ako iminsi maze nje kubasura irakwiye, reka ngende, tuzosubira ni mu yindi minsi, gikuru nuko turi bazima kandi twicari kumwe. Mu by'ukuri Aline muravyumva yuko ntabwo yavyitwayemo neza kuri mabukwe wiwe, kuko mabukwe we ni nka mama wiwe. Nuko rero baragenda, hakaza abagenzi ba Emmanuel, abagenzi bakorana, abakolege b'abagabo bagenzi biwe. Bashitse muhira, Aline akaba yanukiwe na karibu kugira ngo avuge ati karibu, ikava kure cyane. Mu by'ukuri abagenzi barabona yuko urugo rwabo rutagendwa. Urashaka kuja ahantu, uravye gusa ukuntu bakwakiriye, uravye ukuntu bakuyagisha batabishaka, wenyine ukumva yuko utazogaruka aho hantu kubaraba, canke se ukabona yuko aho hantu udakenewe, bigatuma wiyumvira ati mbega nkora iki, ngaruke canke ndeke. Mu by'ukuri ugiye ahantu ukabona ntibakwakiriye, sinumva ko wogira wa mutima gusa kandi kuvuga ati nsubire nje kubasura. Ariko ngo mugihe bakwakiriye neza n'akamwemwe, bakakuzibana neza, mugatwenga, urumva nyene ko aho hantu ushobora kugaruka umwanya ari wose kugira ngo musangire ibihe vyiza n'abo bantu uba uhasize. Nuko rero Aline ivyo umugabo abibamwo, ariko mu by'ukuri umugabo ntivyamwubaka, kuko muravyumva neza kubaho umugore wawe atishimira abagenzi bawe, umugore wawe atishimira abiwanyu. Ikintu gusa yishimira nuko wewe wishimira abiwabo bavukana umuryango avamo. Muravyumva yuko n'urugamba, murumva yuko ntiba byoroshe ku mupapa, kuko ukibona mperehehe abiwacu sishobora kubanka, sinobashira inyuma gose kuko niwo muryango mvamo, kandi sinobihakana, ni barandeze gushika ngere ngaha. Rero muravyumva yuko umugabo wewe ubwiwe yarabayeho mu buzima butoroshe, yarabayeho mu rugamba rutamworoheye be n'umugore wiwe. Niyo rero wa mwana wiwe, wa mwana wa Emmanuel yavyara akiri ku ishure, aca araza kwa se, kuko umwana aza kwa se umwanya uwari wo wose, aba ari bienvenue mu rugo kwa se, niho iwabo. Papa wiwe aramwakira. Mu by'ukuri ari nakimubona ntabwo yari kuvuga ngo sinemera kumurera, ati sinemera kumurera, yategeza kumurera kuko n'amaraso y'umugabo wiwe. Umugabo hari akamwereka yuko umwana amwishimiye, akerekana yuko amwitayeho, umwana araguma ngaho. Rero Emmanuel kubwo gahunda z'akazi acaronka ikiraka cyo kuja gukorera hanze y'igihugu amezi 3. Emmanuel afata inzira aragenda. Nukuvuga iminsi yamaze atari muhira, umwana yabayeho ubuzima bubi cyane. Aline yarafashe nawe uyo mwana w'umuhungu, kandi yari umwana w'umuhungu akuze, yari umwana amaze kugera mu 17 ans 16 ans. Umva yuko ntiyarakiri umwana mutoya, ariko ukuntu yamufata umenga sumuntu, yamufata nk'inyamaswa, bivanye nuko yabona nko kumenga uyu mwana aje kudomina ivyo abana be bozoronse muri kazoza. Abana yozovyaye na Emmanuel ivyo bozoronse muri kazoza, yabona yuko uyu mwana w'umuhungu ari vyo aje kudomina bataranavuka. Akaza amwima ivyo kurya,
akanga no kumuha ngo umva byose yarabimwima pe. Hageraho niyo mwana w'umuhungu atanga kwivuga tune jenge kubaho gute. Yumvise zarageze ko afungura akaja mu gikoni agateka. Yihenza akamusanga ari karajya yaca bimwaka akaja kubita muri puberi akaja kubisesa. Ariko yabitetse n'ubundi ntiyemere ko abijya. No kuvuga umwana w'umuhungu yababwiwe ivyo kurya rasiyo ya papa wiwe kire kintu cyose cya papa wiwe, ariko akaba ngombwa kwiba ivyo kurya kugira ngo ashobore kuba yofungura. Umwana arabaho ubuzima butoroshe. Aho rero n'amakofi yarakubitwa yaramufata nabi cyane, ariko umwana kuko kubaha no guca bugufi yaramubanga mama wiwe nta jambo na rimwe yavuga, ariko byose yaravyakira. Nuko rero umugabo amaze gutaha ntago byari bimeze neza Aline n'umwana, ariko abonye umugabo aje agatwenga akamurika agatwengo kugira ngo abone ko ibintu byose bimeze neza, ariko ibintu byose ntago byari bimeze neza. Mumva yuko umwana w'umuhungu yari afise ubuzima butari bwiza. Papa arabaza umwana ati umeze neza? Ati yego papa ndameze neza cyane nta kibazo mfise. Nawe ubwiwe yaratinya ko yobwira papa wiwe ikibazo we afise. Arambwira ati wihenze ukabwira so ikibazo ofise, umenye ko uzo busezeye kuba muri nonzu uravye nabi no gupfa ubuzima bwawe urapfa. Kuko je sinkunda uburofa, sinkunda n'ubujinga, utegeza gutekana. Ni jewe ndagukomanda ni ukora ivyo je ndakubwiye. Umwana w'umuhungu niwe yoza amasahani, niwe yakoropa. No kuvuga n'umukozi yari afise yo munzu yaciye yirukana avuga ati haje umukozi mushasha, ati wakazi kawe karaheze. Umwana w'umuhungu akazi kose akagakora akavyakira, kuko yumva yuko ategezwa kumvira abavyeyi, yumva ko ategezwa kumvira mama wiwe, ko yamufata nka mama. Deje amaze ko ari umugore wa papa wiwe yamufata nka mama. Nuko rero umugabo ariko akavyike kayo ku mwana wewe bafise ubuzima bubi bivanye n'ukuntu yabona ko umwana atwenga adatwenze. Ndikuvuga ya ntwengo yo kuforsa yarafosinga intwengo, arabona ati uyu mwana arashaka kuba afise ikintu ku mutima kimwubakiye, ariko aratinya kumbwira. Mbega nomenya gute amakuru y'uno mwana ntamubangamiye, akambwira uko umutima wiwe uko yimva mu mutima wiwe, ikibazo bafise cyangwa se ikitagenda neza bafise ku buzima bwiwe. Niho rero umugabo yacagira sambre yo kuvuga ati bon ubu naho ndose gahunda kuja gukorera mu Rwanda, ariko nzomara yo gusa iminsi 5 nzoba ngarutse. Umugore ati nta kibazo mugabo wanje, Imana ijane nawe. Acafata akabegi gatoya amera nk'ugiye. Iryo joro nyene wa mugore acafata umwana aramusohora, aravuga ati iki gitanda nagiteguriye abashitsi banje, fata inzira ugende ni umenye yuja ja kwa nyoko cyangwa uje mu biwanyu, je singi ukeneye ngaha na papa wawe ntagukeneye ngaha, fata inzira ugende urabi yuhungira. Nduvuga ko kuguma ndakubona biransesema, numva yuko mu mutima wanje sindakwakira nk'umwana wanje. Je ntago nshobora kuba nyoko, je ntago novyara umwana w'umwibarabara, umwana avutse atari muri mariage. No kuvuga bajya bayitwa ngo nabana bo mu maraya, niko yamwitanya mwana w'umuhungu. Ariko kandi mwibuke yuko umwana uko byo bimeze kose umwana nta kosa afise, kandi umwana n'umugisha. Nuko umwana w'umuhungu muri iryo joro nyene amaze kumuhindira hanze, aca atora akagunira kari hanze mu rugo, aba yirambike ko araryama. Agaciro kakimufata aho nyene papa we abaraje. Abona umuntu aryamye yibaza ngo numusuma canke yibaza ngo numuntu yoba yaje gusaba indaro bakayimwima. Haravyuka abona no muhungu wiwe avuga ati nibikiwe kuri ngaha. Rero kuca mubwira ukuntu abayeho n'ukuntu mama mudogo wiwe amufashe, mukase ukuntu amufashe. Umugabo biramubabaza cyane, biramugora no kwakira. Arinjira mu nzu ambwira ati uku niko warumfatiye umwana mu vy'ukuri? Ambwira ati Aline naragutoreye ku bagenzi urabambuza, umbuza abiwacu, ubu nawe ugeze ku maraso yanje. None wowe ikintu wowe ukunda ci wanje ni giki? Mbega rero ndagukunda nkwankire uwawe. Aline arambwira ati jewe n'ukuri mu vy'ukuri umwana wawe sindamukeneye kumubona ngaha. Rabi umujana namumukunda ukeneye ko abaho mu buzima bwiza. Sinamubone muri nonzu, rabi ujana jewe nzorera abi wanje zwa navyanyeje na wewe. Umugabo mu vy'ukuri byamubaje cyane, avuga ati kumbe mu vy'ukuri uwo no mutima wawe, mu vy'ukuri uko ariko umeze. Umugabo biramubaza cyane, ashambwira ati ari ndakubwire ibyo umaze gukora ni vyinshi, kandi aho bigeze je nawe biraheze. Ejo witegure gusinya impapuro za divorce, wimenye nanje nimenye, hama uyu mwana azoguma ngaha ko ngaha ni wabo. Umugore ati ahubwo urabeshe, nubwo twosinyura aha ni wanje, narahasinyiye aha ni wanje, ahubwo niwenge musoka mumenye iyo muja, je simva. Umugabo aratwenga cyane ambwira ati Aline uribesha gose, nagutwaye byose ndabifise. Mbega urazi kontra nasinye imbere ko ndagutwara?
nukuvuga mu buzima je twatanguranye je na wewe ikintu ufise ku burenganzira ni ikintu tuzoronka turi kumwe je na wewe. Ibintu vyose wasanze mfise nta kintu na kimwe ufise ko uburenganzira. Namba naho umva yuko utavyumva ugiye kubitahura. Mu vyukuri mu nyuma bagiye muvyo kuburana Aline abasohoka imbokoboko atakintu na kimwe atwaye. No kuvuga umugabo yari amaze kubikora, yari amaze kwikingira kuko yarabona neza avuga ati sindi ko ndabitahura. Avuga ati umugore namba Imana yanyandikiye ko tumaze kubana tuzorondera tuzoronka ico nzoshika ko turi kumwe azoba ari gwiwe cyangwa se azoba tugisangiye. Ariko bivanye nuko mfise umwana reka ndabikora kugira ngo uno mwana nawe azoshobore kubaho ubuzima ntaze agire icabura muri kazoza. Nuko rero Aline abasohotse imbokoboko atangura kwicuza no kurira cyane ati mbega iyo mbimenya nkamwakira ujya mwana nkakira biwabo nkakira n'abagenzi biwe nkabafata nkuko turi umuryango nkabafata yuko tugize urunani rw'intamenwa ibe ntibiba bishikiye. Inyigisho dukora muri no nkuru nyigisho aba mama kenshi bari mu mago murakunze cyane kumva yuko abantu bakwiye gushigikirwa Abiwacu gusa. Mbese ugashaka gufata umugabo umukure ku bantu bose, abagenzi, umuryango wiwe, mbese n'abandi bantu bose. Nukuvuga ahakomoka wo kumva yuko igikuru ari uko amenya gusana n'Abiwacu, abandi bose bo ku ruhande ntibarimwo, ni wowe gusa nawe n'Abiwacu. No, none nawe nyine amaze kwiyumvira yuko nawe Abiwacu atabakeneye, byoca bigenda gute? Iyo ukunze umuntu igagukunda nivyiwe vyose akira umuryango avamwo uwakire nk'uwi wawe ko n'imiryango ibiri ibigiye guhura. Ega Imana ivuga ati uzoheba sunanyuko ugende gutanga ubuzima bushasha n'uwo wahisemwo. Bidasigura yuko aho dukomoka tuhateye akagere cyangwa se tuhibagiwe. Umuryango gumara umuryango. Rero muri vyose ni mwunge ubumwe, habe urukundo, habe kwakirana no kumvana yuko muri umuryango mwese muri umuntu umwe, mugiye kuba umuryango umwe. Nuko rero abamama muko murankurikirana muhakuri inyigisho ikomeye cyane. Mbega wowe uri kurankurikirana Emmanuel yakoze ikintu ciza gusaba divorce yuko bovana n'uyo mugore canke yari kwihangana? Mbega hoho ibintu Aline yari karakora mubona vy'ukuri umugabo yari kuzovyihanganira akakomeza kwibamwo mu buzima bw'urugo? Nahanyuroho muri commentaire ese iyo kiza kuba uri Emmanuel wari kubigenza gute? Commentaire ni gwawe, numwanya wanyu abantu mukunda gushaka commentaire, ndabakunda cyane, ndakunda commentaire zanyu, ni mwubahwe cyane, abantu mugira j'aime, abantu mufata kajya ga fresh ko kubisangiza abandi mukagafyondaho. Imana ibahezagire cyane kuko mutuma abantu benshi babona inkuru nyigisho bakaronka inyigisho namwe nkizo muba muri ko muraronka. Yari Bella Shakaro kuri micro za Roy TV, wari umunsi inkuru nyigisho jeudi, nta munsi mwe muzigira muri inkuru nyigisho kiretse habaye ikibazo kidasanzwe niho bizoshika mukayibura, ariko ndiza neza yuko atankuru nyigisho muzigera mubura kuri Roy TV. Wowe utarakora abonema kanda kuri subscribe kugira ngo uzohurure ibiganiro byose bica kuri Roy TV. Muhinga bwa kamera ni Elfage Kalfa kadufasha kugira ngo amayimaje ushikire asa neza, ukurikirana ino nkuru utuje maze igusigire inyigisho. Imana mushobora byose ibahunda imigisha myinshi cyane. Naho ubutaha rero, bye bye. Imutangwa muri Roy TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa no kuramba, ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV, amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV, ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV, n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV, nyaragasa nshuti nduta Roy TV. Tahuye n'amativi atandukanye, umutwaro TV, ibitari gaciga,